handitswe ngo ibitsitaza ntibizobura kubaho mugaragowe uwo bizovako. Corona ubu abantu bose bakanira amaso babona corona gusa. Mu minsi heze babona ngo amatora, none ubu corona. Ibiza vy'ingwara ntibishobora kutaba biranditse no mw'ijambo ry'Imana yemwe. None bije duca tugira ubwoba kandi tuzi uwo twizigiye. Turizigiye Imana. None umuntu yizigiye Imana n'igiki cyo mukorako. Mu Burundi ndakenguruka ko twese ivyo ari byose nga mu Burundi dusigaje abapagani bakeye. Nabo nyene buca barokoka babonye ibiriko biraba. Kubera twavuye mu bupagani, twavuye muri bimwe byo gusenga Imana nyinshi, kandi hari abibaza ngaha mu Burundi aha twarasenga Imana nyinshi. Hariho abasenga abantu, hariho abasenga amahera, hariho abasenga ibigirwamana abapfumu, imiti y'ikirundi. Mugabo kubera twamaze kubona ikiruta ikindi, Imana yaratweretse ikiruta ikindi, iratwereka ingufu zacu zigarukira. Hama duca turabona ko hariho ufise ingufu zo kurusha abana b'abantu. None uno munsi twese nico gituma twemera Imana, twikomera amashi cyane. Erega no kugira ngo bikunde naho nyene ni mutima mweranda yatujemo. Erega ubu Imana ntitubonekera mu gisaka caka ntigishe kumwe yabigirira Musa. Ubu yaturunyikiye umwana wayo aratwigisha, kandi yasize avuze ati utavyumvise n'akazi kiwe mugaca avuga ati sindabasize mwenyene nzobarungikira mutima mweranda kugira ngo aze aradukabura ubwenge bwacu buze buribuka ko hariho ikiruta byose Imana. None rero ragira ndabaremeshe ntagire umuntu asubira kugira ubwoba ngo hariho ikiza ngo citwa coronavirus. Bijya bitegerezwa kuba, ariko harahiriwe uwuzi yuko Imana izodukingira. Nihaba hamaze kuboneka batatu mu Burundi, namye mbaza nabo nyene amagara yabo ameze neza, muramenya ko kwisi hoho cararandaguye abantu. None aho ntitwoshimira Imana kayemwe. Namye mbaririkiza mu Burundi bwose, ejo bambwira ngo guhera hirya yejo ne munsi wejo ngo nta muntu numwe twumvise aniha ngo afise ubwoba ngo coronavirus yamufashe kuva hirya yejo. None kayemwe ngaho nitwokomera amashi Imana. Erega dukomera amashi Imana nyene kuko twebwe yemeye ko tuguma tuyipimira. Twebwe Imana yavyemeye ko tuguma tuzina. Hariho abandi buganye mu mazu, hariho abandi buganywe. Imana yavyemeye kuno muzi twicara hamwe tukayipimira, tukayaga ijambo ryayo. Hariho igihe rero abantu bahora bibagira Imana ugasanga bihebuye. Ntimwihebure rero, iyo niyo ndemesho ndabazaniye, nuko Imana irakunda Burundi kandi iradukunda, kandi nihaba hariho ababonetse hajya no kugira ngo igikorwa cy'Imana kigaragaze. Muribuka wa mwana yakuze ari impumyi ngene vyagenze, babajije Yesu bati mbega hacumuye we canke hacumuye abavyeyi? Yabishuye ngo iki? Siwe, vyabaye kugira ngo igikorwa c'Imana kigaragaze. Hanyuma caramukiza acarabona. None tweho ninde yakubwiye yuko bitabaye kugira ngo igikorwa c'Imana kigaragaze mu Burundi? Nimuremerere. Hariho ibindi abantu batinya navyo nyene bakunda kuvuga ngo amatora yabona nk'igikoko. Hajya n'abantu baduhenze n'amatora n'ijambo ry'Imana rimwo. Abantu b'Abakristo ntibakwiye kwihebura ngo abone ikintu bace babagira ubwoba. Genda musome mu vyakozwe n'intumwa rimwe ku murongo wa 24 menga 25 bariko basubiriza Yuda yahemutse.
byagenze gute? Nta matora yabaye, babanje gusenga Imana. Umukristo rero abonye amatora, icambere abanza gusenga Imana, kuko niyizi akari mu mutima w'umuntu, hanyuma Imana ikakurongora ikavuga iti tora uyu. Akarero twebwe mu mugambwe CNDD-FDD twabanje kumara iminsi 3 dusenga Imana, tuvuga tuti Imana idutorere umwe muri twebwe twoshira imbere. Erega bose bari babishoboye, nta numwe atarabishoboye, mugabo Imana niyikitora umwe. Hanyuma mutima mweranda agacavugiramwo muri bose, akavuga bati nujya. Ikiba gikomeye rero n'uguca tumusengera, nico gikomeye cyane, nuko umusengera. Iyo mubonye amatora rero nuvuga nkuba abarundi twese hazova umwe, n'abarundi baja hamwe. Abantu bayazi ngo n'imigambwe iza kunyinyana, sivyo. Namampanura abantu ntihagire umuntu abonye amatora yimvira ingwano y'imigambwe. N'abarundi twese tuja hamwe tukicara, abavyifuza kuko nta numwe atifuza yuko abona ariwe ari hejuru. Abavyifuza bakaza, hanyuma abarundi twese tukaja hamwe, kuko umugambi ukomeye mu Burundi witwa Burundi. Abanywanyi b'uwo mugambi bitwa Barundi, niwo mugambi ukomeye. Muri uwo mugambi witwa Burundi, abanywanyi bitwa Barundi bazokwicara hamwe batore umwe abaserukira. Noneho harimo ingwano gayene, ntajya abantu bazoza kubahenda. N'abarundi bazoja hamwe bakarondera umwe abaserukira, kandi dusenge cyane kugira Imana iziduhe uwuturongora w'ukuri. Dusenge cyane kandi ntagire umuntu n'umwe yihebura. Nimanze muve muzo mvuga ngo n'imigambwe iri kuranyinyana, ngo n'abakandida banyinyana, sivyo na gatoyi. N'abarundi bagira baje hamwe barabe ninde yoshobora kuja imbere kugira ngo adushikane kuri ibi twipfuza. Hanyuma rero bagaca batora. Tugume dusaba Imana rero kugira iziduhe umwe muri abo bose bavyifuza, kandi umwe koko azodushikana kuca abarundi tuba twipfuza. Ntagire umuntu yarasubira gutinya, kuko Imana nivyo abatware yarabitegekanije irashira, iravuga iti nibashaka kwitorera umwami kandi urabumviriza. Muribuka mu gitabo cya Samueli bavuze bati natwe bishaka gutwarwa nk'ibindi bihugu. Ni henshi biranditse ku buryo mushobora kubona yuko ubutware bubaho, ndetse no mu mategeko mu ijambo ry'Imana batubwira bati nta butegetsi bubaho butavuye ku Mana. None worongora abantu gute udakoresheje ijambo ry'Imana? Nico gituma baca basaba abantu bose bakubaha ubutegetsi. Harya umuntu agarariza ubutegetsi aba agiye kubiri n'Imana.